Eka nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe bivanye naho mereriye kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi News TV kuri rigenekerezo rero muri aka gatondo ni inkuru yica mugongo tujya tubashitse ko aka kanya mu nyuma z'uko rero amakuru ayejeje kudushikira ari amakuru rero aganuka ku magara y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ubwo nyene yarayi agabwe ko igitero bikaba rero bivugwa yuko rero ico gitero coba nanone cararungitswe n'umukuru w'igihugu nyene cubera president Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kubona yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yarahiriye kumukurako ubwo nyene umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ku munsi wejo ariho nyene yavugaga yuko rero ubutegetsi bwa Gitega ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye butegerezwa rero gukurwako kuko barambiwe intwaro ya Gatoro nubwo rero abanyagihugu batari bakeye biyamirizaga ayo majambo akomeye cyane y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ubwo nyene babandanye bavuga yuko rero badategerezwa kubona umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika asubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nkuko Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yarahejeje imisi itari mikeyi yibonekeza mu makampu agiye atandukanye y'igisoda agenderera abasirikare aho nyene n'abasirikare inama ya etat major yari yanzuye nanone gushirako umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nkuko vyaboneka yuko rero etat major ibona yuko president Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye ngaha mu gihugu c'u Burundi mbaye kaze aka kanya rero reka nsubire ndagwe kaze kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu mwese muhaye kaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza mwerereye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura na mwese muri mu ntara zitandukanye abatwumviriza muri mu Kirundo abatwumviriza muri mu Cibitoke na mwese mutwumviriza muri za Muramvya muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mugabo eka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyonda gusoma nuko musi video rawanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru bigano dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazirana kugarika amerewe nabi cyane ubwo nyene ategerezwa kurungikwa na cane mu bitaro biherereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura nubwo nanone hataramenyekana ivyo bitaro amakuru akomeye cyane ava mu baryango w'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika no kuri rumwe mu gendanira uyu mushikiranganje amenyesha yuko umushikiranganje atameze neza kuko nanone twajeje kubironka dufatiye ku makuru akomeye cyane ku gitero kamenuza cagabwe ku mushikiranganje wa mbere mu ijoro ryatambutse vyaravuzwe yuko rero bamwe bo mwigendereza bari bayejeje kuja kwakora na cane iperereza kuvyerekeranye n'amakuru atandukanye kuvyabigiye kwagerezwa umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika bidaciye gatoyi umushikiranganje yagabwe ko igitero vyavuzwe n'abaryango biwe kandi bitangazwa n'umwe mu bamugendanira aho amenyesha yuko kuri ubu ngubu amagara yiwe amerewe nabi mugabo ibi byabaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene ncubara General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene atamerewe neza nubwo biruko birakekwa yuko president Evariste Ndayishimiye ari we nyene yoba yararungitse abo basirikari n'ibigwanisho kumva nanone zijanye no ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye yoba ibikorwa bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye uko vyibonekejemwo n'uwo yasubiriye General Alain Guillaume Bunyoni bibaye mu nyuma z'uko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi urimwo ibihangange bitari bikeye utugwi dushika dutatu twiyemeje gukurako intwaro ya Gatoro ya president Evariste Ndayishimiye niko bishikirizwa n'abatari bakeye kandi bakagaragaza umubabaro dufetiye ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira biraboneka yuko intwaro ya CNDD-FDD yose hejeje gusambuka mugabo bibaye mu nyuma z'uko president Evariste Ndayishimiye ku munsi wejo ubwo yoshika nga mu gihugu c'u Burundi vyaraciye vyumvikana yuko ari ibintu bikomeye cyane bihejeje gushika aho hari kwigenekerezo rya 21 nzero umwaka wa 2024
Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'aya majambo akomeye cyane ariko arakwiragizwa ku mugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Evariste Ndayishimiye icoba n'igishika vyose yuko nanone umwanya ku mwanya yashobora gutangazwa ikudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Bibaye mu nyuma z'uko rero turi buze kugenda tubiganuka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye kandi tugatanga umuco kuri ibi n'ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakubuca bataziranda kugarika mu nyuma z'uko nanone yiyamirije ibijanye n'ibigozwa ry'abategetsi batari bakeje ugukura mu mabanga bamwe bamwe bagira uruhara rukomeye cyane mu kugwanira igihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko Evariste Ndayishimiye ataravye ku ruhande yaciye abikurako mu nyuma z'uko abona yuko abo bose na cane bashobora kuboneka umugambi ukomeye cyane wo kumukurako. Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye na politike mu vyabonwa yabona yuko nanone abatembagaje ubutegetsi mu nyuma zo guhirika no guhagarika umutima w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza nabo nyene ari bo bagiye kwibonekeza mu mugambi ukomeye cyane wo kuvyishura Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kwihora Evariste Ndayishimiye ariko yikura ko abatari bake mu kubona yuko umwanya ku mwanya ushobora kugirirwa nk'ivyagiriwe umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ndabibutse yuko abahagaritse umutima wa Perezida Petero Nkurunziza vyaje kumenyekana yuko ari abashakaga kumusubirira. Nivyo rero vyoba bigiye kuboneka ku mukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko nk'umuhinga yaciye abibonera kure ubwo nyene ibi vyose ariko arabigendera kure. Evariste Ndayishimiye akaba yatanguye kwikura ko abatari bakeya. Mu misi yaheze yikuye ko wahora ajejwe protokole yiwe ari we nyene General Jules Ndihokubwayo. Bidatevye yakuye ko na cane Pascal Nyabenda nk'uwategerezwa gusubirira umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ariko abari bafise ipeti rya generali baca bavyanga bamenyesha yuko uwutegerezwa gusubirira umuhisi Perezida Petero Nkurunziza ari nyene General Neva. Bidatevye ivyo vyose gushika ubwo ngubwo Pascal Nyabenda ntarasubira kuronka amahoro nga mu gihugu c'u Burundi. Mugabo vyaraciye bikomera cyane aka kanya makuru ahidushikiye yemeza yuko Pascal Nyabenda nawe nyene yoba ari mu mugambi ukomeye cyane wo kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bijanye n'ibiriko biraba mu butegetsi bwa Gitega birateye ubwoba n'umutima uhagaze abanyagihugu abo babona yuko ibiriko biragirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye. Amajambo akomeye cyane akura umutima abanyagihugu n'ibindi bitandukanye biriko vyamba bivugwa nga mu gihugu c'u Burundi ni biteye ubwoba abanyagihugu na cane bidaha iteka igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye nyuma yuko abona yuko afise inguvu zikomeye cyane nyuma yo kurondera inguvu zikomeye cyane mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na akatari gake vyaciye biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gukura ko umutegetsi wese nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone ibiriko biraba biteye ubwoba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo aramutswe amabanga yo gutwara igisoda c'u Burundi gushika ubu ngubu wewe atokwihanganira ibiriko biragirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Gervais Ndirakubuca bataziranda kugarika birikekwa yuko nanone yoba yagabwe ko igitero carungitswe n'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma z'uko igiteye ubwoba aruko nanone umwe mu bahora barungikwa n'umukuru w'igihugu mu guhagarika abantu harimwo nyene General Ildefonse Habarurema batazira King Kongo ari we nyene yibonekeje muri ivyo bitero. Gervais Ndirakubuca bataziranda kugarika gushika ubu ngubu rero ntituramurondera kugira ngo yishure ku bibazo vyacu kugira ngo nanone atange umuco kuvyo abanyagihugu bategerezwa kumubaza. Mbibutse yuko ibibaye mu nyuma z'uko hari inama kadundura yari yagirishijwe mu misi iheze ubwo Gervais Ndirakubuca bataziranda kugarika yari yanagendeye ishuri rya Iskamu. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca kuri ubu ngubu rero amagara yiwe abandanya amererwa nabi mu nyuma z'uko biboneka yuko umutekano wiwe ubandanya umererwa nabi. Evariste Ndayishimiye akatari gake yaramenyesheje yuko uwo ari we wese azohirahira mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi azohagarikwa umutima nk'uko bahagarika umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Akatari gake vyaratangajwe yuko nanone hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe yamenyesheje yuko afise imana imwe rudende na cane agenderako. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje yuko abashaka gutembagaza ubutegetsi ataho boca bamenera. Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe akomeye cyane amenyesha yuko nanone uwo ari we wese azohirahira mu mugambi ukomeye cyane wo kugerageza gukura ko intwaro yiwe azohagarikwa umutima mbere yuko abitekereza.
Evariste Ndayishimiye mu vyiyumviro vyiwe amenyesha yuko kuri ubu ngubu ategerezwa na cane cane guteza Burundi imbere. Nubwo biruko abanyagihugu batanguye kubona yuko ibiriko biratera imbere nga mu gihugu c'u Burundi ari uruhigi ruriko rurakogwa mu vyerekeranye na politike n'ibindi bitandukanye bijanye n'ibikorwa bitandukanye biboneka yuko ari ibikwega akarambara nga mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu batanguye kugira umutima uhagaze ku bijanye n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo bamenyesha yuko bagiramijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu rero kuri ubu atari kuriwe kugira ico yokora mu nyuma z'uko abamuhanura bamenyesha yuko ari umugambi ukomeye cyane wo kumuhagarika umutima. Akatari gake mu minsi yaheze vyaravuzwe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yari yahawe isomo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika abihweza ivya politike n'abegereye umukuru w'igihugu bamenyesha yuko umukuru w'igihugu atamerewe neza na cane cane nubwo aba ariko aridegemvya ariko umwanya ku mwanya bushobora kumviriza yuko nanone ikigandaro tugitanguye mu gihugu c'u Burundi. Nkuko amasoko yacu avyemeza mbahaye kaze turaza kugaruka tubashitsa ko ibindi tuba tugenda tubategurira nga mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko biravugwa bifatiye ku makuru akomeye cyane amenyeshwa na bamwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho nanone bamwe bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugira ico yokora ku butegetsi na cane cane ko babona yuko intwaro y'agahotoro yoba igira ikurweko. Nubwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yarafise uruhara rukomeye cyane mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi atamerewe neza. Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye no kwikura ko abansi biwe biraboneka yuko yoba yejeje gufata ingingo ikomeye cyane zo gukura ko uweriwe wese yoba afise umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Amakuru akomeye cyane ava mu mugambwe CNDD-FDD yemeza yuko badashigikiye iyi ntwaro na cane cane ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo nyene bategerezwa gushira ko umutegetsi wundi asubirira umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye. Nubwo biruko gukura ko igihangange Perezida Neva biragoranye cyane na cane cane ko biboneka yuko yajeje kwihagira imyanya yose. Evariste Ndayishimiye yakoresha akamwana bwa mama mu gushira ko uburongozi. Ariko nanone nk'uko vyaboneka abategetsi na cane cane begereye umwe nanone muri bo nibo bashobora guca bafata ingingo ikomeye cyane yo kumutembagaza. Evariste Ndayishimiye yagerageje gushira ko intwaro ibereye kugira ngo nanone abandanye yikura kuri aba bose boboneka mu mugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Vyabonetse yuko General Major Evariste Ndayishimiye yavuga amajambo akomeye cyane ashikiriza yuko General Alain Guillaume Bunyoni ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi ari we nyene yari intambamyi y'ubutegetsi n'iterambere nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye akamwagiriza kunyonora itunga ry'igihugu n'ibindi bitandukanye, gutunga ibigwanisho mu buryo budasiguritse, gutunga amahera kuri ubu ngubu atanditse muri leta n'ibindi bitandukanye. Evariste Ndayishimiye vyaraciye akatari gakeyi yagirije ivyo vyose General Alain Guillaume Bunyoni. Yagiriza Bunyoni kuba yaramutaziriye na cane cane vuvuzera. Bunyoni agasigura yuko kuvuga yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye ari vuvuzera ari ukungene no ku mpamvu z'uko Evariste Ndayishimiye avuga amajambo ariko kuyashira mu ngiro bigaca vyanga. Evariste Ndayishimiye akatari gake yagirizwa guca ashikiriza amajambo akomeye cyane anezereje abenegihugu ariko nanone gushira mu ngiro ivyo yasezeraniye abenegihugu bigaca vyanga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ageramijwe na cane cane na bamwe mu bamwegereye. Mu nyuma z'uko bobo babona yuko ubutegetsi bwiwe ataho buzoshitsa igihugu c'u Burundi. Biravugwa yuko ari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko atawufata ingingo ikomeye cyane yo guhagarika aba bose bafise uruhara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye mu kugaba igitero gikomeye cyane ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika, nubwo nanone atavyemezo biboneka yuko ari we nyene yoba yaciye arungika abo basirikari baja ku nyubakwa y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ariko amakuru ava mu iperereza kubwo amasoko yacu y'ibanga yemeza yuko umukuru w'igihugu yoba afise uruhara rukomeye cyane n'ijambo rikomeye cyane mu gutanga itegeko kuri General Ildefonse Habarurema, na cane cane ko yamari we arungikwa n'umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye. Murazi yuko ari nawe nyene yarungikwaga mu ihagarikwa rikomeye cyane ry'umukuru w'ibanki nkuru ya BRB Dieudonné Murengera Ntwari mu minsi yaheze hari mu mwaka wa 2023.
ariko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira yemeza yuko Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika gushika ubu ngubu amagara yiwe atamerewe neza, ubwo bikekwa yuko rero yoba yakubagwe mu nyuma yuko amakuru adushikiye yemeza yuko Evariste Ndayishimiye nawe nyene yoba yikitse mu kiza cuko Gervais Ndirakobuca ariko arafashanya n'uturwi twishinze gutembagaza ubutegetsi. Dufatiye ku makuru akomeye cyane, Gervais Ndirakobuca niwe nyene wa mbere amenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataca ashikiriza kubene igihugu. Mbibutse yuko yarahejije gucana umubano n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse, abamenyesha yuko Martin Niteretse ingingo ziwe na cane cane abandanya agendera ku mategeko y'umukuru w'igihugu. Ariko abanyagihugu bakibaza ukungena umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yama yibonekeza ari kumwe n'umukuru w'igihugu, bakibaza aho ayo matati yoca aturuka. Ariko ivya politiki nga mu gihugu c'u Burundi yogira ngo vyabayemwo umudayimoni nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kubishikiriza. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yaheruka kuvuga yuko igihugu c'u Burundi coba kibandanye gishika aho umwasi ashaka mu nyuma zuko abandanya ashikiriza amajambo akomeye cyane avuga yuko ari abashaka gutwara igihugu c'u Burundi kandi bashoboye. Bisiguye yuko avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atwaye igihugu c'u Burundi kandi adashoboye, yamara hari abakeneye gutwara igihugu c'u Burundi kandi bashobora kugiteza imbere. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika mu minsi iheze ubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata urugendo rukomeye cyane rumushikana mu gihugu c'u Buganda. Nakatari gake vyavuzwe yuko Gervais Ndirakobuca yoba yagerageje kugirana ikiyago na bamwe mu basirikari na cane cane babizigirwa ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo afate ingingo ikomeye cyane yo kugaba igitero gikomeye cyane ku iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu, aca atangaza yuko asubiriye umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza mu nyuma z'uko vyari vyamajije guterwa igikumi imbere y'abajenerali batari bakeye nga mu gihugu c'u Burundi. Ubwo General Jules Ndihokubwayo yafata umugambi ukomeye cyane wo guterera Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika mu bikorwa bitandukanye byo kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Mugabo ubwo Gervais Ndirakobuca yagirira urugendo rukomeye cyane mu ikampu y'igisirikari, bivugwa yuko rero ryagendereye Cibitoke mu nyuma agendera ishuri rya Iskamu. Huko amasoko yacu vyemezwa yuko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika muri makeyi ashigikiwe n'abatari bakeyi mu basirikari, ariko nanone abanyagihugu bakaba batamushigikiye. Gervais Ndirakobuca abanyagihugu bakaba babumubona yuko ari umwicanyi ruhebwa mu nyuma zo kwihagira bimwe mu bibanza bitandukanye namwe mu matongo na cane cane ayegereye amabarabara nga mu gisagara ca Bujumbura. Nyemera tuze kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira kandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mugabo iyi ngendo ntikwiriye mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD burakwiye gufata ingingo ibereye ku neza y'abanyagihugu, ibi vyose bigafutwa. Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika umutima wiwe uriko nanone urashika aho umwasi ashaka mu nyuma z'uko hibazwa ivyo yoba yaraye akorewe mu ijoro ryatambutse. Umushikiranganje wa mbere inkuru idushitseho aka kanya yemeza yuko ategerezwa kurungikwa mu bitaro bikomeye cyane nubwo nyene hataratangazwa ivyo bitaro iyo vyoba biherereye, ariko birakekwa yuko ari bwarungikwe mu bitaro vya Natwe Turashoboye Karusi canke akarungikwa mu bitaro vya Kira Hospital biherereye mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko amakuru akomeye cyane ava mu begereye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika bamenyesha yuko atamerewe neza, ariko nanone bakamenyesha yuko n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amakuru ava mu biro vyiwe amenyesha yuko nawe nyine atamerewe neza. Hakibaza uwo bariko arabandanya mu guhemukira uwundi. Munyemerere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi birimwo igipfungu cishi cyane. Nitwibaza ukungene ayo makuru ariko arakwiragizwa yoba ari ay'ukuri canke yoba ari ay'ububeshi. Gushika ubu biragoye gutahura ibiriko birashikira mu gihugu c'u Burundi. Nyemera tuze kubigaruka ko abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza, ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Urupfu rw'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika yaraye arutorotse mu nyuma z'uko igitero gikomeye cyane ca mugabwaga ko mu nyuma z'uko abo mwigendereza bari bahijije kuja gukora iperereza mu rugo rwiwe, mu nyuma z'uko ashobora kwagirizwa gutunga amatungo adasuguritse n'ibigwanisho nk'uko vyagirijwe General Arenga mu Bunyoni. Mbahaye ikaze, nizere ko mumerewe neza. Mukajya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru ari twabateguriye, ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.